ko tuzi akahise ku Burundi n'ivy'ubu nyene ntibyotangaza yuko hari abofata umuheto bashira imbere kugwanya ubutegetsi buhari kuko turavye imvo zituma abantu bafata iyo nzira yo kurwana. Icambere ni ikumirwa muri kahise ku Burundi. Turazi ko abatanguye gufata inzira y'umuheto ari Paripehutu, ariko imbere yuko bafata iyo nzira harabaye inama y'imigambwe yari yavutse hanze y'igihugu kuva muri 72 n'imbere yaho. Iyo nzira rero yarabandanije yigwa abari hanze. Turazi yuko habaye muri 81 canke na kabiri kongre yabaye aha mu Rwanda muri ico gihe yahuza impunzi zari mu Rwanda mu Bubirigi ahanini. Barabajije ikibazo muri iyo kongre y'umugambi bita ubu, barabajije ikibazo ati mbega twogira ingwano ya politike canke ingwano y'igisoda. Ukuvuga ko ivyo rero bituma biba bitumwe nuko batari mu gihugu, bakumiriwe mu vy'intwaro no mu vy'iterambere. Rero ntivyotangaza, novuga nti leta yifuza ko ibintu bitoshika hiyo, ni leta yuguruye, ni leta ishobora guha uburenganzira umwe wese kugira icyo ashikirije mu bibazo bihanze igihugu, kuko abafise ubwo burenganzira nk'umunyagihugu nyene w'ico gihugu. Turazi yuko na Musenyeri aheruka gushikiriza ku izina ry'abasenyeri bose ijambo. Icambere yashize imbere ni ico cuko mu Gifaransa bita le droit d'expression. Iyo rero ubwo burenganzira butakihari, inzira zose zirashobora gufatwa. Rero ntibidutangaje kuko turavye nka Zabampema yashikirije riya jambo twumvise, we arafise akahise kanini mu byo kugwanya amareta. Niba atagiye hamwe na Rwasa kugira ngo nawe yinjire mu nzego za leta, nuko yarafise agahaze kumbure. Twofata n'akarorero turavye abo muri CNDD aho batangura kuri Nyangoma na Festus, baraje mu biganiro, abandi ntibanezerwa kuri ivyo biganiro byariko biraba, bashinga uwundi mugwi wabo witwa CNDD-FDD uri ku butegetsi. Nibabe baraba neza kahise, kabone yuko ibibazo bitatorewe inyishu bishobora kugaruka. Rero ico twama tuvuga nuko amasezerano twashize ku mukono muri ico gihe yari yaratanze intumbero y'ingene amahoro yogaruka. Hariho abatari bake, imigwi itari mike itashima iyo nzira, ariko muri ayo masezerano ico twovuga nyamukuru nuko hari ivyo kuko abanyepolitiki bategerezwa gufata inzira yo kwama baganira. Iyo nzira rero itahari, imyango yugariye, ntibibuza rero yuko abantu bafata inzira yo gufata ibigwanisho. Nohanura yuko abo bose bafise ibigwanisho, ni leta nabo bari hanze bifuza ivyo bigwanisho, gukoresha ivyo bigwanisho, ko bokurikiza iyo nzira twari twumvikanye yuko vyose biherera mu biganiro, abarundi ntibasubire kwicwa bahorwa ubusa, ari gusa ubusambo bw'abanyepolitike.